bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima Axia Vibes TV turasuye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Turi mu minsi aho duherutse kubura umusaserdoti w'umukama Patiri Amando Kana, uwo atanumwe novuga ngo atarazi baba bemera bafite ukwemera kwa Eklezia Katolika cyangwa mbere n'abatari mu kwemera kwa Eklezia Katolika. None tubandanya turondera intahe hamwe nico abatandukanye bamuvuga ko. Uno munsi turi kumwe n'umukristo agomba atwidondore mbere nimba ntihenze anavuka no muri paroisse uyo musaserdoti w'umukama Amando Kana yavukamwo, none sinkekeranya arafise ibitari bike amuvuga ko. Muvukanyi turiko tuganira nande? Eko nitwa Isaac Shimirimana, abasanzwe mvuka muri paroisse ya Bukeye, ariko kandi nkabasanzwe n'umumenyesha makuru muri Radio Maria Burundi. Nivyo sinatanguye kubaho n'umumenyesha makuru mugabo no munsi muri kino gihe mvuga ajewe Isaac Shimirimana, mugabo imirimo ya misi yose yirangurira ikinyamakuru ca Radio Maria Burundi, basanzwe ndagura imirimo ya misi yose. Murakoze cyane. Duheruka kuronka inkuru y'umubabaro cyane y'urupfu rwa Patiri Amando Kana rwabaye kuri uyu wa gatanu itariki 30 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Mwebwe ibijanye n'ugo rupfu mwavyakiriye gute? Urakoze cyane Merasi. Ukivuga gusa izina rya Patiri Amando Kana gashaka uko yitavye Imana, ego rimwe na rimwe bokumva ko ari buri y'agacamugongo, mugabo kubemera Yesu Kristo nko ku bantu bazi Patiri Amando Kana ku nyigisho yatanga zirimo ubuzima, dufata ko ahubwo Imana ifise ikimenyetso kidasanzwe ku rupfu rwa Patiri Amando Kana, kuko igihe cyose mu nyigisho yatanga ntiyibagira gushikiriza ko umuntu yokwama yiteguye kuko atazi umunsi n'isaha. Ntiyibagira kumenyesha abantu yuko ibyo twishimira byaba iby'isi byaba ibyo twirata bizohera, mugabo ubwami bw'ijuru bwo butazohera. Umuntu afise ahari naho azohereza aya mashirakoti ni mu ijuru kwa Data. Ku rupfu rwa Patiri Amando Kana sifata ko ari ikintu gisanzwe, ahubwo nuko atari jewe no hava mvugana ibishobisho byinshi. Iyo amayari umuntu mvuga ati ndatanga ubweranda ku rugero numva kukumenya Patiri Amando Kana, uwo mengano cavuga ati ubunyene yamaze kuba umweranda. Mugabo ivyo si jewe ndabivuga, turafise ingene twemera muri Eklezia n'ababijejwe. Mugabo ko ambwiye ati urupfu rwa Amando mwagwakiriye gute? Twagwakiranye umubabaro mwinshi cyane, mugabo uvanga n'umunezero, kuko bugiye umuntu yitavye Imana ari umukristo hakaba ariho ivyamwa byinshi twamuvomyemwo, turaheza tukumva yuko agiye kudusabira. Mbere n'uno munsi nibaza ko ahari ariko aratwibuka kuko dufise byinshi twavomye kuri Patiri Amando Kana. Merasi kuri urwo rupfu nico gitano kigira ko jewe nashitse Bujumbura mu 2009. Igihe nashika mu 2009 Bujumbura naringiye kurondera ubuzima mu gisagara ca Bujumbura. Jewe sanzwe ndivukira mu Bukeye, narumva Patiri Amando mu nyigisho, numviriza Radio Maria ntarayishikako cangwe no mu bindi binyamakuru bitandukanye. Narumva ko dufite umusaserdoti twa Patiri Amando Kana, kandi yaratugendera rimwe na rimwe mu Bukeye nkiri umukorezi mutoyi mu Bukeye muri paroisse ya Bukeye. Ariko kuva ndamubonesha igeze mu gisagara naciye numva ntangwe kumva inyigisho zaho, numva nanje noba umukarismatike nkanagurwa muri mutima mweranda. Muri ico gihe mu 2013 urumva ko mu myaka 4 gusa naciye nanje nagurwa muri paroisse Saint-Sauveur mu Nyakabiga. Twigishwa ubwacu na Patiri Amando Kana hamwe n'undi umusaserdoti uno munsi arangura twa mu Ngagara. Ico gihe Patiri Amando Kana twigisha sinifuza kunyigisho zohera. Narumva ko mu buzima bwanje mu gisagara ngiye kuhaba mfise akanyamuneza kuko ndiko ndumva inyigisho za Patiri Amando Kana. Nshitse muri Feuille de Charité inyigisho zahera ntabishaka bamenga twohiranye. None rero nibaza ko urupfu rwa Patiri Amando Kana rurafisemwo ubushobozi muri twebwe rushaka kudusigira mu buzima bwanje. Murakoze cyane. Ni televiziyo ukwemera kuvyara ubuzima Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje. Mbega uguhura nawe kwa Patiri Amando Kana ukumumenya, kuko turumva ko uri mutonya gose dufatiye ku myaka yarafise, ku myaka yitabanye Imana. Ukumumenya kwawe kwaratumye ubuzima bwawe buhinduka canke bugira intumbero?
urakoze cyane rwose Merasi nukuri umengo bivuze nk'ubizi umengo uri kurasoma mu mutima wawe nagenda kumenyesha ko mu nyigisho twakira tugiye muri Foyer de Charité imisi yose yama tugira ati abajene mwaje mu gisagara mwitwararike kurondera ubuzima biri mu mana hariho ijambo yakunda gufatira ati ndababara cyane mbonye umujene yambaye impuzu za deshile zari impuzu zitabaguye ngaha kuntu abajene barabibona bibujumbura benshi bazambara nivyo zese nari mu bazambara mugabe yaba ntagenda muri ico kigo ca Foyer de Charité naje nari guhava nsanga ashitsi bujumbura nkumva yuko nanje no himbagwa nambaye deshile mugabo kukumenya Patiri Amando no kumviriza inyigisho ziwe zatumye mpindura ubuzima muri jewe nkumva ko ngiye mu kigo ca Foyer de Charité ngiye kwakira umuhezagiro ngiye kwakira ibyo kurya by'umutima wanje gihe cyose nahashitse Merasi ntanshinze jigihe nasaba ko no kuba kubanje nagiye kubisaba muri Foyer de Charité mu nyigisho Patiri Amando yatubwira ati ukeneye gusaba umugeni ingo ngaha muri Foyer de Charité ingo turaguhaye ikibanza hakugenda gusambuka ugenda hariya na hariya ingo mwicare ngaha muri Foyer de Charité muganire kandi muganire ibyubaka iki kibanza ni cerana ndavyibuka yuko jewe umutamukanye tubano no munsi namujanye muri foyer ijya mbere yarahumva gusa kandi yari munyagisaka yabibujumbura yarahumva gusa mugabo namutwaye muri za nyigisho za Sevalant murazi ko mu ndwa Sevalant ategurwa inyigisho zaba izabajene cyangwa izabubatse cyangwa kungure izamaze gusora ama invitation muri ico gihe rero jewe nagiyeyo njanye uwo twabakanye no munsi irakoze Melissa ndamutwere muri Foyer de Charité kugira ngo yumve inyigisho za Patiri Amando twagiye ku munsi mukuru nyezina wa Sevalant tugenda twambaye imipira isa ibindi ko ndavuga so gushikuza naguze imipira isa ngo umupira wanje n'uwa madame tubano no munsi isa kugira ngo tugere muri Sevalant nk'abantu bakundanye kandi bakundanye bashaka gushika ku ntumbero ivyo byose nabiva mu nyehere kuri Patiri Amando kumenya Patiri Amando kuri jewe ndefata ko ari nk'umugisha nivyo twavuka hamwe Patiri Amando abyitavye Imana afite imyaka 65 uno musi mfite imyaka 35 uca wumva iyo myaka yose Patiri Amando namwumva gusa ntamubona mubwo munsi namubona umunsi nacakamira inyigisho ziwe niwo munsi numvise umutima wanje kumva ko mvuka hamwe na Patiri Amando kana mu bukeye numvise ko mfite byishimo bidasanzwe ku buryo gushika none umunsi nino saha naho yapfuye Patiri Amando ntiyapfuye ni muzima Patiri Amando kana ntiyapfuye ni muzima niko uhereje ko mugabo hariho abo kumbure bashobora kuba urupfu rwiwe rwameze nk'urubatunguye umutima canke bakamera nk'abatari ko barabitahura mbega harakajambo woheza ko nk'ubaremesha canke ego nk'ubagira mu vy'ukuri ingene wowe ubona igituma uvuga uti Patiri Amando kana ntiyapfuye ahubwo yahinduye ubuzima urakoze cyane Merasi ni vy'ukuri nivyo burya umuntu wijunja n'ijambo w'umunyakuri w'ibyiza w'incabwenge nka Patiri Amando byogoranye rero wumvise ko atakiriho ati gute uravye umwitwarariko wiwe wo gukiza isi na cyane cyane mu Burundi bwacu uravye umwitwarariko wo kwitwararika ingo n'imiryango uravye umwitwarariko wiwe wo kwitwararika abihebeye Imana n'abasaseredoti imbere bagenzi we uravye rero umwitwarariko wiwe wo kubona ko isi yohinduka akayigira nyeranda urumvise upfu bwiwe nivyo biragoye nyene kwakira ariko nk'umukristo nk'uwemera ko nabonye